ntushobora kubaho wewe ufise vision ukamengo ni wewe nyene gusa uzobikora ubikuye mu mutwe, hakeneye urwego ruza rufise ububasha. Ego tugiye dusimbije mu bijanye na culture, hariho abaririmbyi, hariho ababumba, hariho abakora, kenshi bakunze kubyita utugenegene natwo umenga n'utuntu ataco tumaze, mugabo bakidoga cane abo abanyabuhinga. Leta yaratoye itegeko haraheze imyaka rigenga abanyabuhinga, rigenga n'ibikorwa mvabwenge, ariko iryo tegeko rikaba ataco risa n'irimariye abo bahinga. Hamwebwe nimwaho mukuru w'igihugu mu kiringo canyu ca mbere, ni izihe ngingo nka zitatu muvuga ati turakoze kugira ngo abo banyabuhinga ntibasubire kwidoga? Murakoze cyane. Nagira mvuge yuko gushiraho itegeko ni kimwe, mugabo iyo uri umurongozi kuba ufise vision y'icuri kurakora biratandukanye cyane gose. Ari naco gituma mvuga nti amategeko menshi ariho, mugabo kenshi niyo bajije abariko abanyapolitike ubabajije usanga atanayo bazi ko hari. Uti rero ingingo zitatu nofata kugira ngo ico kintu gishobore kuja mu ngiro bwa mbere nuko je ngomba gushiraho ico bita Conseil supérieur des sports, de l'art et de la culture. Ni kuvuga ko iyo conseil itegerezwa kujamwo abantu bari muri ivyo bintu basanzwe nuvuga mu Gifaransa babirevandika. Ntushobora kubaho wewe ufise vision ukamengo ni wewe nyene gusa uzobikora ubikuye mu mutwe, hakeneye urwego ruza rufise ububasha. Mvuga iyo conseil rero ija nko muri ya ma conseil muhora mwumva mu gihugu bita Conseil supérieur de la magistrature, ma Conseil supérieur de la sécurité n'ibindi, ni urwego ruba rufise ububasha bwo gufata ingingo hamwe nawe uri umunyapolitike rukwibutsa ruti ibi bintu utegeza kubishira mu ngiro. Ari naho nigeze kuvuga nti nk'ibintu bivuga nka droit d'auteur, ntidushobora gukinga ngo tuvuge ngo abantu ntibapirate ibikoresha, ahubwo uko bicamamare muri art, culture n'ibindi ni kuba pirate n'abandi benshi barabaye pirate. Mugabo ikigira kabiri nico gitakiza kwerekana aho tubigira, ni ugutuma abantu bariko barakora nk'ivyo bintu mvabwenge mu gihugu baronka ivyo bakora, leta ikabishiramwe umutahe mwinshi bakaronka ivyo bakora, hakaboneka ibiba pirate n'ibindi, mugabo bo bakumva ko bari en activité. Nibaza ko ico kintu gituma abantu baba imisi yose bama bariko barakora, ugasanga ku kwezi mu mwaka hama hariho des activités, hama hari ama conseils, hama hari ibintu bituma abantu baboneka bariko barakora ivyo bintu.